Visi kera byari daje nta kazi urirwa mu nzu uteka utwara abana ku ishuri nca ndatangura kwiga nyirlande nca ndatangura gutegura amabisi kwiruka donc c'était quand même difficile et compliqué pour moi ku buryo nahora nibaza n'abantu banzi nkishika ngakira navuga ni je nzotaha jambo niyo jambo ryari mu kanwa kanje je vais rentrer ikintu cyambujije nibaza mu Burundi hari amagume ariko moi j'étais décidée de rentrer bakibaza ngo na déprimé mais c'était aussi peut-être une dépression mais je ne sais pas mugana nama ari nzotaha umuntu ambajije tuvuye ku telefone nzotaha mugabo ikibabaje uwo muri Afrika sinabimubwira ivyo ndiko ndahura nabyo mubwira mugabo abo tuvukana abantu bari hafi yanje bo ngaha tuzinanye ingani burani ibindi byo et du coup narababwiye si vous voulez que on reste des amis muso gucisha ikibazo cy'amafaranga mu kanwa moi je les ai dit la vérité ni tuzoba bagenzi tuzofashanya ko twara dufashanya tuzobandanya ubucuti bwacu mugabo ndabasavye kuko moi ça me choquait iyo umuntu akora asaba amafaranga nanjye atanga office et puis je leur disais la vérité namayera office kandi nimba ndaguhaye rimwe cyangwa nkagerageza naca ndamubwira nti stop ntubigira akamenyero ikintu cyitwa amafaranga ntuzo wigera ugucisha mu kanwa menyera je kintu cyamfashije abantu badashobora gutahura je Burundi nafise abana babiri kandi nabona nti je narahejeje shisaha mbona ubuzima buri compliqué mes chers amis qu'est-ce que j'ai dit je dis quand même il faut que mbyara abana ça va m'occuper ça va bizomfata kushira amaguru hasi no kumenyera ubuzima no kuvuga ati aha niho muhira niho ntegereza donc si muhira mugabo niho ntegereza kuba utegeza kwiyenteka niho rero naciye mbyara abandi bana babiri abantu baranatangara i Burundi Yvette abana babiri kuko bari banzi Bujumbura wari shosho madame sho yaramezuko yaraguruka mbese abandi barabizi urumva abantu bakubiswe n'inkuba myaka 10 niyo atarataha Yvette wonde yarameze guki Bujumbura 12 ans atarataha waciye wiyentega ucuraryoherwa shushu waciye uryoherwa na Bulaya ni haryoshe nama nabivuze kwira abakobwa bari umwanda wangaha umuntu ategeza kwimenya gukora kugira isuku ukasanga bameze neza bambara neza inzara zirasize wowe wasanga bo bataha mana yanje ntacyo mvuze kajagari iyo vraiment ça les a touchés n'ingene bazanye zangeso zo hariya kuboregwa narabivuze ko abakobwa ah bon mashe abarundi kazi hora ahubwo ntibakunywe baranice bakanywa n'umuntu yego baranywa vraiment cyane bazanye zangeso zo kunywa n'ibintu byo gutwara abagabo abandi ngaha mu mahanga i Burundi mu bantu babikora kubera abakenda bitahura mais ici franchement je narakivuze kandi n'abantu baramamagaza baribona abagabo ati wewe wasaze none maisha Bulaya amwe murayacu niba yakubaze wowe uturababwira wowe sha zo barambaza je turababwira turarondera naho twicara kandi afite studio namakuru kandi narubatse studio amamiliyoni n'amamiliyoni yarubatse studio yaramutwaye amamiliyoni nibabwira rero by'ubuzima bw'Iburaya be oui voilà naho ubaka studio mugabo urubaka ikintu muganga ukazukabura inzu ukabura ahantu ukorera jewe ndaje mu debut nwana kumutakura mbabari ahantu hose nze ndi debrouiller murare hano baratesa kwegi ntari bwabone nta n'umuturukana kandi aha nyinde dukorako hari n'akazuba Bonjour, bon après-midi. Watu wa Bulaya Johnny, abantu b'Iburani muze ngahanye. Tuyage na mama 4. Mama.4. Point ninde. OK, mama.4, mama Yvette. Anyways, mumeze bon. Nitwozi irakoze. Kuriya kwa kunza tubashasha abakera namwebwe nibaza ko muri ko muratumenya buhoro buhoro. Hama yini Siren Vibes, une télévision en ligne, ikorera mu Burundi, of course, mugabo il est international. Parce que là maintenant, je suis à Bruxelles, mu Birigi. That's why we are international. Next time, je kumbona muri UK, mumbone muri USA kwa Trump,
mumbone muri Irani, muri Mozambique, twe turi internet. On n'a pas de limite en fait. Non. Izina rya Yesu nta limite dufise, hose dukorerayo. Ko hose duhafisa abakunzi n'abantu badukurikirana benshi. Rero ubunye ndi ngaha mu Birigi Bruxelles. Hama maybe ko ikindi genzo wanda handi. Ariko turi baze hehe? Ku mugwa mukuru i Bujumbura. Rero uyu munsi mfise umutumire abenshi muramuzi abantu mukunda kuraba utuntu kuri Facebook sur les réseaux sociaux. Muramuzi mama Yvette, maman.4 akunda kuba ama facts de 4 vérités arabazibatamwo mwemera mwanka arazibatamwo sutano abantu muri rero mwe mwaramugorewe koko yama yabahaye ukuri yama yabahaye ukuri vyanka bikunda. Uyu munsi no dufite mu kiganiro cy'uno munsi kugira ngo tuyage dutere inkuru ko ariko ari umuntu atera inkuru yaga. Rero ku bantu mutamuzi maza kumumenya, maza kumudécouvrir. Je sais très bien comme ça kumukunda, muje kumubona kumufuranga ku platforms iyo kora ko jenga dukora ikiganiro kimwe amace nitahira mugabo azomo batamwo content za show abaha. Anyways kandi mwakira baramutse hama tuyage tuganire. Ase yayi. Bien bien. Nezeretse cyane gose. Ego. Mama mama Yvette. Ku bakunzi banje bose ndabaramukije. Ku bantu banzi n'abatanzi mwese mugiye kumbonera kuri Silent. Ndabatahije mwese nkuko yababwiye ni maman.4 Yvette ku ma platform yose. Nzonsangayo n'umutezi w'inkuru tu. Ashego vraiment. Abantu mukunda inkuru, abantu mukunda kugira irungu. Mugende mu muronde maman.4 Yvette muzoryoherwa. Ariko ku bantu batamuzi tubanze tumumenye maman.4 ninde, .4 bisigura iki? Ko okay turamenyereye Yvette mbagene kuko izina rya Yvette mugabo .4 ninde? .4 ni nani mama? Haba basho no musindiko di bronza. Cyane twagize. On so bronze. Je nambaye na wigi ngame mumonye nambaye wigi nsesuru no musi nambaye wigi kugira ngo ni bronze ku kazuba. Rusaza kazuba. Napiye n'amakoti nambaye amakoti nayakuye. Duprofita akazuba twara maman.4. Cyane gose. Mana yatugiriye ubuntu no musi haratesa from Hasaneza. Yeah. Hasaneza. Kale saka bouge. Baba sagatara ko muri fikuga. Urakumva buhoro buhoro. Tu sens hari akazuba vraiment karyoshe cyane. Yego. Gashika no ku mubiri. Bimeze gute rero? Nukuri ndaho ndashima nkuko ubibona. Yego. Ma fraîcheur. Mbonera ariko safika ko Nelson. Usanetse. Merci. Ego. Mama.4 rero ngo bisigura iki? Ku bantu hari abantu bantu nyego bambwiye ngo uze kutubariza si .4 bisigura iki? .4. En fait, je suis une maman de 4 enfants bien sûr, niyo 4. Na Yvette. Hanyuma hariyo mama. Hagacaca kaburungu. Hagacaca kurikira yero kane, abana banje bane. Hanyuma n'izina ryanje. Okay. Mwabitahuye? Nuko. Rero mama yambwiye nze kuramutsa ngo Nikita ngo na Dacia. Yo ndabakunda cyane. Vuba tuzohura. Nukuri mva ngo dukunda turi trio. Aba trio muratwica ngaha. Nukuri je ndabakunda. Ndiko ndateka cyangwa ndagira iki. Ndabashiramwo ndakunda vibe zanyu. Naje mva cyangera muri yo vibe nyene. Hari n'abatugira ngo tuba turi kumwe muri studio ngo twicaranye n'abarakomanta nabo barargumenta cyane turavuga. Nko muravuga ibyo nabona wasanga ndiko none hari abantu batubwira ngo tugabanye induru. Wewe gendura turayikunda. Niyo nkunda cyane. Naraje ndakunda ibintu by'induru. Tuba tubabwira hari abayobozi atandukanye. Turafise my journey hano abantu bicara tukarira tukagira n'ahandi abantu bakene ko abantu bumva induru nyene bumve ugwamo bumve. Mama ko muratera inkuru kandi natwe biradufasha. Nanje ninjiramo mu kiganiro umenga tuba twicaranye. Indani. Neza tugatera. Ati biko mutabivuze muce mugira ukuntu none nk'ubu ko kitaheze ko bitaheze ijya nkuru ko bataheze. Non j'adore ça. Rero Nikita na Dacia hai. Wewe basigaye kina filme wose entre temps. Nayo Nikita natutesa sana. Na Dacia yarinjiyemo. Okay. Hemwe ni bibazo. Nanje muzabona umusungane muri filme kora ko bagenda byose bose basigaye kina filme. Anyways abantu bashaka kumenya maman.4. Turi mu Bubiligi kamwe mbwa kuvuga ikirundi.
je sitanga nambaza abantu bari ngati umaze imyaka ingahe ngaha mu Bubiligi kubera ko ile bourse unapiga ku marezo sociaux il faut kuri expérience bien sûr il va kuri expérience bien sûr rero maman point 4 amaze imyaka ingahe ngaha mu Bubiligi je maze imyaka naje muri 2015 nukuvuga yuko maze imyaka 10 irenga ngaha mu Bubiligi vraiment 12 bientôt je pense quelque chose comme ça oui 12 ans 12 ans on va muri 12 ans 12 11 ubu ufite experience y'ahantu uba hari ibintu warabonye ibintu uba warumvise uba waragonganye n'ibintu du coup urumva avec l'expérience tu veux partager cette expérience c'est le but c'est mon but kuko ukiva i Burundi ugashika aha ni kimwe mugabo parcours yaho nayo ni kindi kintu that's why nama ndiko ndavuga experience ya 12 ans rero waje umva kera ntihari bwazanye amarezo sociaux yacu asigaye basimye muvuga mukabwira abantu gacira gaca abantu ngere bimeze vy'iburaya niki kira gihe ntihari bwaze beaucoup plus amarezo sociaux donc wasanga ari ibintu giwe n'umuryango cyangwa umuntu ariyo naho nyene nivyo biri too much waje ufise expectations izihe kuri Europe y'Uburaya kuri Europe nk'ama rêve y'umuntu wese uri muri Afrika ubu reva kuja i Buraya nzoji Buraya ukanaplayinga ama visa kera uraza amarofi ari menshi ari too much et puis à certains moments ndaza avec ma famille mais moi avant yuko nshika ndafise ma famille proche abo tuvukana hari abari bamaze gushika ino muri Canada no ngaha mu Bubiligi donc naravyumva vyabo hari genda nabiviva ukabona umuntu mwora muri inshuti muri abagenzi muvukana ariko ashitse ino ukabona ibiganiro biratanguye guhinduka habaye iki ntimugitwenga cyangwa mugatwenga mga avec des limites ivyo bintu gira si vyiza kandi mwora mubigira mwese ibaze hambarira ku gaklenda ukakagendana nari mfise ubwoba franchement jeje naza nari maze kumenya la réalité des choses j'avais un peu peur ko barambira ati wewe ni washika hariya ati wowe uzodepima niko bambwira aho tuvuka ngo kubera iki kubera ko wari attaché Bujumbura j'étais quelqu'un naraviva kwa nk'aba mama umukozi hanyuma ukaba ufise umwanya wo guhura n'abagenzi mugasangira ugasohoka ugatera story ugasohoka abakozi barahari tout va très bien quoi et puis kubera ibyo byose babona yuko quand même ça va être compliqué ninashika ino barantegura bakabimbwira mugabo ntushobora no kuvyumva bagagoje nafise ikintu cy'ubwoba nafise ikintu cy'ubwoba hanyuma shitse aha rero ubwo bwoba bwanje bwarabaye réel parce que ushitsa déjà 4 murs nta bantu bahari nta bagenzi ntaki utwara abana ku ishuri ugateka ukagira iki ugasubira urumva nta kazi nta deja waje nufise abana naje mfise abana babiri uzubazanye ntaje ndabazanye bato deja navuye kuri aeroport ngeze kugira amavarisi n'ibiki nakubise umwana ku mugongo ubundi nawe urame aho nyine tubona ko igihugu winjiyemo kuhabanye hano ntibabaheye ko rusaba abakozi amugeze ngahanye kubisa umwana mu mugongo muri aeroport n'amavarisi ndaterura ndayashira kuri kajya kantuze nabanje kwanza gukubita umuhungu kwanza ku mugongo umukobwa ndamuresponsabilize ibintu aho deje ngwana bitanguye ego ben voilà tu arrives ugashika muri ubwo buzima bugoye buryoshe kandi bugoye siko buryoshe mbwa bugoye vraiment gutangwa kujya kuva de réalité nta modoka ugenda na bus imvura irakunyagira naje imvura igwa ikatunyagira n'abana hakanye hari muri avril imbeho yari itanguye guhera ngaha basana hakanye kwa yego imvura ikakunyagira umwana akavuga ati mama none uva pia nzose ugenda mu modoka iba icyo kibazo ukumva warusize imodoka y'Ubujumbura bese Ubujumbura bafise ubuzima ariko na maisha kawaida tu Burundi mugana imbaye kwa urumva kabamva ufise imodoka hariya kwitwara i Burundi biba bitanguye biko biraza kwa tu vois tu arrives ici kera byari danger nta kazi urigwa mu nzu uteka utwara abana ku ishuri nca ndatangura kwiga Nyirlande
ndatangura numva gutegura amabisi kwiruka donc c'était quand même difficile et compliqué pour moi ku buryo nahora nibaza n'abantu banzi nkishika ngaha kera navuga nti je nzotaha niyo jambo ryari mu kanwa kanje je vais rentrer ikintu cyambujije nibaza mu Burundi hari amagume ariko moi j'étais décidé de rentrer bakibaza ngo na déprimé mais c'était aussi peut-être une dépression mais je ne sais pas mugana nama ari nzotaha umuntu ambajije tuvuye ku telefone nzotaha mugabo ikibabaje uwo muri Afrika sinabimubwira ivyo ndiko ndahura nabyo mubwira mugabo abo tuvukana abantu bari hafi yanje bo ngaha tuzinanye nganibura ibi nivyo mubwira moi je vais rentrer nama nizotaha n'ubora bamaze n'urataha kandi sindataha amaze imyaka iyo myaka yose mwumvise amaze ngaha ntarataha kandi agumaririmba ngo si ngo je nzotaha turakagaruka n'ubu nzotaha yego azotaha mugabo amaze imyaka 10 ari buri nzotaha yego karaguhindurira katugashire ngaha ko ari huri kuravuga ndabo abantu muriko muraturaba ibintu biragoye vy'Uburayi byo kwiyajustira urumva watubwiye ko deje umaze imyaka 10 n'ingahe wari muri nzotaha mais ntiwatashe oya sinataha alors pourquoi tu es resté à part amagume bien sûr ko arako amagume nyene vya mu Burundi ha 2015 2016 bemeze nabi mugabo urumva ugira urakompa ugati none ngende cyane nivyari ivyo d'abord n'amagume je nibaza ko yambujije yampagaritse vure mu mugambi wanje mugana nafise umugambi wo gutaha vure ko nabona ni none akazi nzogasubiramo nafise aka business nkora sinari bwagaheze kukadandaza nzogasubirako donc nabona urahandi wicara ugapanga ubuzima bwako bwo nasubirayo ntaco bazonyita umusazi me ndazi nzo bampunze nga mugabo amagume cyane cyane niyo yampagaritse kuko urumva navuga ngo ndota ukaje abandi bahunze ngo reka sha wowe uratomboye ngo wibere burana mina kindanari yapa icyo ni kimwe icya kabiri uko umwanya ugenda uragenda abana bakamenyera kwishuri ukabona umwana atanguye kwiyadapta ukabona umwana atanguye kugira abagenzi aratanguye kuryoherwa aratanguye kwibagira nico cyaratumye shira ibirenge hasi hama rero ndashira ibirenge hasi ndakomeza urugendo n'ubu hariho ubunye usigaye utubwira ngene ibintu bimeze mugabo kera ntavyo wavuga wavuze ko no mu kubwira abantu ko bikunaniye ngaho bigira bigushinde ugira utahe ntibabwiye abo mu Burundi kubera ikintu kiriyagiye mutabwira bari hariya ngene ivyo ngaha bimeze ikibazo ciza cyane kijyagiye nkishika ngaha d'abord n'amarezo sociaux yarahari urumva ico onye ngira ngo nico cyatuma telefone yarakora telefone harabo nk'abantu proche abagenzi banje cyane je le disais la vérité nkababwira nkabicisha hirya mugariga nabo babwira ntiba umva umenga ni miteto uri kurafyina bo bashaka kuzino naho kuvuga ko hakunaniye urumva noja ngaho mibaba ngo uvuye ngo hananiye ngo hagize iki no mugabo nk'umugenzi wawe ariko arakubwira nk'ikintu ukamubwira ati sha haragoye urabona nukura bashandiruka wariyo n'ubu unyamara ndavuga cyangwa sigize maburuka mugabo uri hiyo ngo nufuma ndara mibarabara mugandi hiyo namakuru wafise namakuru mufise ndabwira ikintu kimwe fumura mibabara mu ndakora mibabara nga nukuri uyarabiga arataha arabizi urumva c'était ça abari proche je narabibabwira mugabo ntashobora gukwaya ntashobora kuvyemera et puis bafite yandi mariage afite izindi réalité umva bavuga ati umara une semaine uri no 2 semaines je ndaba 2 semaines ngo turungikire sha mahera turakenya si atumika ndiko ndatragoringa eti diaspora ngo ndizanira ngo ndikira amafaranga yahe urumva ni ibyo byatumye nta abo abagenzi banje cyane narayibabwiye none kiragiye ko abantu bari bwamenye ko ubuzima ngaha bugoye nk'umuntu agutse amafaranga nkuko nyene kora mutwe twavuga ati ugiye hanze avye ko ugiye kurotera gutora amafaranga niyo khere twari dufise mwabijara gute mu gihe umuntu ari karagusera cyangwa umuntu akubona nabi Ivete no mugumu ntashaka gutora amafaranga kandi yarageze ibura ariko watakaza ufise ni gute mwabifata cyangwa mwabijera jewe ngene nabijera perso ndi umuntu avugisha ukuri je sinzi kubesha uyu muntu d'abord abagenzi baje nafise abagenzi bake dani ndanabasuhuje ni neta tous mes amis là-bas c'est abagenzi bake twakuranye twagendanye kuva twagiye turagura mu parcours y'amashuri n'ibiki muri abandi twakuranye on est resté comme ça avec mes amis et du coup narababwiye si vous voulez que on reste des amis muso gucisha ikibazo cy'amafaranga mu kanwa
moi je les ai dit la vérité ni tuzoba abagenzi tuzofashanya ko twara dufashanya tuzobandanya ubucuti bwacu mugabo ndabasavye kuko mwasa mushoke iyo umuntu ariko asaba amafaranga nanjye atari office et puis je leur disais la vérité nta mahera afise kandi nimba ndaguhaye rimwe cyangwa nkagerageza naca ndamubwira nti stop ntubigira akamenyero ikintu cyitwa amafaranga ntuzo wigera ugucisha mu kanwa tubandanye ubugenzi bwacu nzogwanda vyiyumviri ago ugwaye ufise ikibazo je serai là ikibazo cyakindi gisaba ko intervena iki mugabo ntusaba amara yo kunywa inzoga no zikugurira kubera ndabishaka amara yo gusohoka ngo nabuze amahera y'irasyo ko nivyo namandiko ndavuga urakoma ufise umutwe n'amaguru ufise ubwenge isi no biguhu no musi muga sinzo ko bandabiguha duku narababwiza ukuri jewe abona bwije ntabwije ukuri nabwo nashatse kuvuga sinakwishura kuko nanga kuvuga nabi sinakwishura naca nihorera au fur et à mesure agaca wenye nagaca ariko nta je ne promettais pas non je ne promettais pas sizo nakubwira ngo nzoguha ndiko tanzoro nkuko benshi ngaha tubesha non je disais rien uvuze message ya mafaranga naca ndayisimba nkaca mvuga ibi ngorengu yingo kutayishuye itiyo numva igishinwa sinavyumvise singicumva ikirundi mugenzi igishinwa tuvugana mu gishinwa kubera ko nibaza ko abantu fare ko habaho nyene aya mahayarite abantu bavuga ko ngahanye amafaranga umuntu ntibayatora ashija ntuze mana natashe amafaranga nzobahana nayo mfise nayafise sana ukura yaca sevra mugabo caherera muri ibi uragenda ukagura ikintu baganda bagiye ikintu kimwe n'abatara gakuru nagiye matonge hama turabazirengarenga bari zihari 3 euros arazigerenga mugura mu wundi 5 hajya kuri kote imboga bafite 3 euros nangahe marundi ni nka 20000 ngira ngo je nse irenga za 20000 donc amafaranga ko yinjira niko asohoka niko tuyakonsa abantu barafungura barariha amazu etubara n'ibindi menyene mugamura yaruho ego arahari mbwa arakora ndabavugi arakora kandi nibikubuza gufasha umuntu wategeza gufasha mugabo ntiwofasha bose kandi niwo waheza bose kuko nawe wafite inshingano uri umuvyeyi ufise famille je fise famille mfise abana bariko barakura bakere uraze bana mu ngaha uramaze kubona maze kubona umwana wo ngaha kugira gukuta facture y'ikirato ca 150 ca 200 ugacura buhunda gusaba 50 tu pèses umuntu acavuga ngo no ukubira iki ngo no niyo standard yiwe kandi umubwira ngo nayahaye ngundi muntu hari donc il faut voir que on a amahera arinjira mugabo turayakonsoma aragenda franchement aragenda mugabo bitabuze abantu ko bafasha abantu namo nabivuze bitabuze umuntu ufise umuvyeyi ufise abiwanyu ufise abantu utegeza gufasha kubafasha mugabo nabo ntibacike ibimuga ibinebwe nivyo je mvuga simbuze abantu gufasha abantu ugiye asharahire ngo afise umwana muri Canada agaca yicara nivyo tubona ugasanga ino abatavugisha ukuri urazigaho zingene bibaye bararuha gose bararuha kubera imiryango bakaruha gakora arungika ugasanga naco yimariye parce que aguma atanga urabona ubuzima bwo ngaho buraharuye umwana ariyo nabanka kwiga gukora ngo arafasha umuryango kwiga n'ubuzima bwiwe nabwiye abajene biga baranyandikira ngo no ngo kuvuga kwiga ngo yaramurungitse ngo gukora kugira ngo afashe umuryango tutimagine ora ko akora akazi kagoye karuhishije atazokora imyaka 10-15 aduca gwara umugongo aje kuri mutuelle mais famille igumi fonctionne nani zo gwifonctionner yakora ko nazo yamenyereye kubibinebwe barindira amafaranga abakuze bazoba barakuze abagi mugabo bazobe ko barabica donc c'est ça quoi uri n'ugutwiyumva ico nkimabwira amashengero uvuge muti amen none Yvette wowe wamenyereye amazima bwino ryari Jean avuga ati jewe atise ubunye ndiko ni intégrer je me suis intégré muri société y'abantu byaro canke byarakugoye byaro twagiye canke ntibyagutwaye byarafashe igihe kinini ya cyane really kubera umva mu mutwe wanje ari nzotaherega ntiwibagira ça m'a pris beaucoup de temps kugira amenyere
ariko entre abana bo bamaze kumenyera je ikintu cyamfashije abantu badashobora gutahura je Burundi nafise abana babiri kandi nabona ntije narahejeje shisaha mbona ubuzima buri compliqué mes chers amis qu'est-ce que j'ai dit je dis quand même il faut que mbyara abana ça va m'occuper ça va bizomfata gushyira amaguru hasi no kumenyera ubuzima no kuvuga ati aha niho muhira niho ntegereza donc si muhira mugabo niho ntegereza kuba utegereza kwiyentegra niho rero naciye mbyara abandi bana babiri abantu baranatangara i Burundi Yvette abana babiri kuko bari banzi Bujumbura wari shosho madame sho yarameze uko yaraguruka mbese abandi barabizi urumva abantu bakubiswe n'inkuba kumva ko bisa abana umwana wa gatatu we byarumvikana uwa kane kandi barakurikiranye vice uwa kane ati Yvette byagenze gute ngo avyare ariko mes chers c'était quoi c'était ma façon ma stratégie yo kuyentegra ni plan yo kuyentegra no gushira amaguru hasi no kwiyumvira ubuzima koma ndiko donc abana singume muri délire yuko nzotaha naha ndahabone yuko ushaka kuhaba donc voilà ekare voilà rero maze kubyara abo bana niho rero amaguru yaciye aja hasi kandi canangura ibintu byose kubishira ku murongo umva responsabilité y'abana bane kutwara abana ku ishuri guteka kugira ibiki donc ça m'a vraiment aidé yo kumva yuko nduwo ngaha ben jusqu'à présent quoi myaka 10 niyo atarataha Yvette wowe yarameze guki Bujumbura 12 ans atarataha waciye wiyentegra ucuraryoherwa shushu waciye uryoherwa na Bulaya ni haryoshe nama nabivuze ari ibiryoshe byaho ariyo nibibishe sinaryohewe ufite byaranyokivye naciye nibagira cya kintu cyo gutaha byaciye bigiramo none ayo mwana amaze kumenyera izi systeme zo nganda mu Burundi yace yigahe école berece ntibatwakira barabakira no kuri Kings urariha tu payes alors qu'ici tu ne payes pas allocation familiale nzo yikurahe kuramukanya basu bayo gutaha kuramukanya oui je voulais bien mais avec la responsabilité des enfants et tout nta mwanya naronse vraiment nta mwanya ndakubiye ko naciye ndavyibagira naciye wamenga ngiye mu kurota urumva we vyara switchinze mbese muri wa muntu ashaka gutaha cyane aje muri wa muntu yadashaka gutaha karimo canke itakimurimo kandi ndabona ko ntegereza kuba ngaha abana basha baravuka abo bana bareja ku mashuri baragira iki hama nanje cyantangura kwiga rero nyakwiga entre nariga Néerlandais narabivanga ku ishuri n'abana na Néerlandais iki cyantangura rero kwintegra cyantangura kumenya ibyo ngaha cyantangura kwiga cyantangura donc ubuzima bucya buratangura rero buruguruka kwa anti hari ikintu cy'abantu biburaya bakunda abantu bino feko mu bimenya abantu muri mu Burundi nako umenye ko muje ngam ndoshika mwiga nama nabibabwiye asha ndoshika mwiga musubira mu ishuri bibacange obligé que tu le veuilles ou pas ari unwambaje ngo none ngo no gukoropa bariga yo hari ibintu bambwiye kandi bavyita amazina meza technicien de grande surface logistique hari ndakibagiye ako kazi mana hewa akazi mu Burundi gasuzuguritse gute ndakibagiye ndaza kuvyibuka barambwira ati ino uravyigira université imyaka iyo 3 uri kurigira ivyo bintu vyonyene ndavyibagiye ivyo kamara ndaza kuvyibuka ngirango rero ino akantu kose barakigira cyose no gukoropa uravyigira kuko ukorofye nabo uzovunika umugongo kuko urumva gukoropa ntidukoropa ni bihangare n'amabiro ni bitaro ni ku mashuri ya des techniques tu dois apprendre ça bwarabatiga bari ngaha kandi bafise ubuzi bwa gute est-ce que j'ose sinzi mu Bubirigi ega yo systeme yo mu Bubirigi ni systeme z'abanyamerika sico kimwe muri Amerika urashobora oyanga nyene mu Bubirigi ugashaka ugakora utize experience y'akazi namahigwe narababwiye ko aramahigwe abafise 1% abavuye muri ko bafise chance ko iko turaba bilingue tuvuga français anglais aussi twidebrouiller hari ahantu usanga bashaka guha akazi nko kuri kese mana ntavyonzi ko ndavuye wayi mugabo nivyo maze kumbangira n'uzakunga barabara urashaka kugira chance ni chance imwe ku 10 izo rero niho zangaho ngo nizurindiriye ariko kandi utize
ugize ikibazo ku ishuri ku kazi naraye babwiye ushaka kibaza ugasanga umuntu afite yize ngaha afite aka certificat ko ngaha irya certificat wowe uragize ikibazo bararavye muri dossier yawe nk'ubu umushefu mutumvikana ati d'ailleurs ntiwize ntiwize ngaha agace mbese amashuri yacu bayafata nk'amagatura bayiretre uragira diplome bakayira reconnaissance zirabaho turagira ama reconnaissance y'ama diplome iyo reconnaissance igupermeta gukora kwiga yandi mashuri canke gukora formation professionnelle ariko ntigupermeta ego urashobora gupermeta ko wize ego mugabo akazi ukora utegerezwa kugira kuko benshi babaha nka wize bararaba niveau yawe y'ishure bakaraba na reconnaissance baguha mugabo il faut que ukora kandi kantu nga wiga akandi kantu naho wowe ufise diplôme je sais pas quoi il faut ukora formation nimba ari umwaka umwe kugira ya equivalence yawe igire poids mu kazi uzoja gukora. Je pense que c'est ça quoi. Nibaza ko c'est bien kutwinforma kugira ngo umenye ko uje kubino ushaka akazi keza utagira ugacréer. Je pense pas ko umuntu ugacréer vyoroshe. Biroshe ko ngamuntu aba mu entrepreneur. Ego mugabe ça prend du temps. Si ibintu ushaka gukora umva ushaka kurondera akazi yesha urobije kwiga mugenzi urobije kwiga kwera gushebirenge hasi ukiga kubita 3 ans utonda kwishuka kandi hano bariga cyane kandi ucutora ubwenge jewe ngene nize ntumubimbaza ucutora ubwenge nawe uvuga ngo Burundi ngo je sishaka ngo je mu mashuri ngo hangeza non tu arrives ici tu dois mettre les pieds par terre tu dois apprendre jewe navuze ko kwigumira mu Burundi kwera ntavyo noshobora gusubira mu ishuri Ega kandi abarundi baraciye ubwenge we. Ego mugaje simunda kwiga tuku nage amashe sinzi ukuntu nayize. Nage anize sinzi ukuntu nayize. Kandi urutse kuronka diplome. Ego uza kuminuza. Ego kandi nabiga sinzi ukuntu nabishoboye vraiment. Rero kumbwira ngo ngiranje mu bindi no kuntraumatiza. Mukuru wanje niwe akunda kwiga ababikunda nibo bandanye biyiga. Abamara mama Yvette oya je barambujije abandi no kuguma wiguzo. Nukuri hari nundi muvyo twahuye afise ingwe 60 kombi. Nange ngagera sura mu ishuri navuga ati mara yanje none amashuri amahigwe wiga urahembwa aho no kwiga ugumuhembwa kandi hariho amasaha hariho amashuri wiga barakurira transport ugahemba kukurira transport ya moitié ko umunyeshuri ugahembwa bisanzwe nk'umunyeshuri amahera y'unuze ntuzo yari hano ni watangura oya cyo kimona niyo difference muri Canada c'est pourquoi ici urariha muganga uzoshaka kusadire mu ishuri vraiment kandi baraguha transport wa moitié prix hariho n'ahantu baguha nimbari amahera ngahe plus yo kuri salaire donc c'est byiza kwiga kwa umva biri motive abanyeshuri kwiga nawe kwigana akaranga mutima ko umunyeshuri wo mu Burundi ego yo mu Burundi hari umuntu yavuze kandi barabaririmba ngo kazoza keza ni kari mu barabara kazoza keza ni kari mu kuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore ubu rero barabihinduye kazoza keza kari mu barabara oya mu Burundi kari kuri bata kari kuri bata hose il faut s'adapter nicyo gituma mvuga ni abantu bose il faut s'adapter nimba ari mu Burundi ari byo biri rentable sohoka uje barabara ni amafaranga ngaha naho nimba uri kutegura kazoza ka ukeneye kwiga gukora akazi keza kubaho neza plus tard kugira iki ja kwishuri. Si tu es encore jeune, je motive surtout les jeunes. Tukere abandi dushaka ko twarabaye tw'abanyamerika. Wagwan Burundians. Tukere turi muri system American. Kora system y'ababirigi twayikoresha tukiri abana tukiri bakituri ndirimbo twakiri system y'ababirigi yo kwiga. Ubu turi muri American system. Ngo muri barabara. Ariko kandi nimba ari amafaranga. Pourquoi si tu crées si ou crées ukaronka amafaranga pourquoi pas? Uzi turabucréateur entrepreneur onye barundi bashi entrepreneur n'abanyarwanda n'abanyafrika bashi tugatura entrepreneur on tu dis bien yego mugabo ni tukikarikira kwishuri ari zo gukita
abandi amuvugisha kuri hano kora kino kiganiro ni banga basigaye biga mu Burundi bakarikira ikintu ndiko ndiga ngo ncekiza umakazi ni ba Kevrem nayo ma speculation ngira nakibaho kera abantu bavuga ati je narize muri université je nje muri bata ayo mashagendo yaje ama diplome bagabateka isukari kora kuno narize mugabo bashaka mwige ntimwumvirize je mbona nta kazi ka yarahejeje ari buntu kazi kanyu je nkaza kubanga mu Bubiligi nzokwiga ntibazosubira kwemera kuza mu Bubiligi nzokwiga ahantu hose no kwiyentegana nabwira abantu ifo ko ahantu hose ugeze nimba ugeze mu Bubiligi niba ugeze mu wundi mu Burundi umenye kubana n'abo bantu bivanye n'ukuntu aho hantu hari systeme yangene imeze kugira ngo bishobore kukorohera ntusanga uri kuraba perdu ikora ko ahantu hose hafite culture yawe n'ukuntu abantu babayeho n'ukuntu abantu bafunctiona utagiye kuri standard yawe usanga uri nyuma uri kurazimira cyangwa uri kuraruha cyane alors hari ikibazo nshaka kubaza utubwire pourquoi Ububiligi abantu benshi barabukunda sinzi niba abarundi gusa cyangwa abantu bose abantu benshi baza gusaba azire ngaha mu Bubiligi hari abantu benshi baza bagiye mu France ntibabeyo gacha baza kwibera ngaha mu Bubiligi cyangwa ugasanga abantu bari baragiye bagiye mu Budage bagiye za Suisse za Suède Hollande sorry pardon mugabo bigahera baje hehe gusaba azire mu Bubiligi mu Bubiligi hari iki mugenzi wanje abakoroni bacu ndagihejeje abantu nibatahura iyo systeme rana ibi bihugu abandi bari mane impapuro tu peux passer en Suède imyaka 5 10 yozi ata mapuro ufise kandi kuba ahantu utagira impapuro mwabantu muvyumve ntimubibone kuba ahantu atari urupapuro rwaho ata uburenganzira ufise bwa parce que urupapuro nibwo rugugura ivyo bintu vyose ishure akazi ibiki tout c'est centré sur le document. Tu n'as pas un document, c'est comme si tu n'existais pas. Rero mu Bubiligi ni igihugu ku Barundi ku bantu si ku Banyafrika bose gushika ubu ari amategeko yahindutse barashizemo du clause duto ku mugabo ku Barundi bararonka impapuro facilement n'abatarazironka baragira recours nimba utarazironka ntucike intege ntubone ko vyacitse nimba umaze imyaka 3-4 nibisanzwe uragira recours mugabo tu finis yo kuronka impapuro nico gituma abantu bagenda akazunguruka bagaheka ngaha sikubera ngo ubike yaramaze imyaka n'imyaka hariya mugabo basanga yarabuze impapuro batavuga ati kanigire mu Bubiligi akaza ngaho gace utangura ubona ibintu by'uburaya nuko bimeze utangura zero kandi tu demandes azir kandi hari warasavye azir usaba azir kandi bushasha kandi bakaraba niyo wavuye bakaraba n'ibiki n'ibintu birebire ariko ico mu kintu mu ncamake Ububiligi buratanga impapuro cyane ku Barundi nico gutuma ese ko kuba badukolonije ni baratwumviye akagongo canke nuko nyira bumva amarezo mutanza ari valable sinibaza ko ariko badukolonije kuko na Kongo barayikolonije mbwa ntibaba Kongo bararonka mbwa ntibaronka jaragiye muri ga musée Africa Museum ndavuga ati je abandi mu Kongo mani mbanga anye wala niko ngene nkijijwe mbwa notera kavuyo vrai mama bagateye moi je n'abatara kavuyo kubera ko barabagiriye nabi ego natwe baradukolonije c'est vrai mbwa ntitwahaje n'abakongo barahaje sana vrai barabivye cyane abo gacha babimana impapuro urumva abarundi nico gituma wabona ngaha ubwoko bw'Imana mugabo abarundi ngo bafise reputation nziza ngaha aho kandi bafise reputation nziza cyane d'abord abantu baciye abaje kera n'ugishimira abaje kera n'abantu baciye ubwenge hari umuntu yambwiye ko yagiye gusaba inzo ahantu bacaramubaza ngo c'est quoi ngo ton origine acha babwira ngo Burundi Burundi ça va ngo là ça va je peux te donner une maison ngo si ngo c'était ngo dans les autres pays ngo non ngo tu n'auras pas la maison mugabo urumva ko hariho reputation y'abarundi bafite nziza ko batagora n'ababaye ntibabane neza n'abandi ituma ngahanye ibintu ngera vyoroha pa y'abandi ego cyane c'est pourquoi moi je parle nibagume muri yo murongo parce que déjà buturi benshi kera bari bake 34 000 benshi 34 000 ni benshi no kugira ngo iyo reputation ikoroke n'umwanya muto
abarundi baraciye ubwenge abarundi barisonera abarundi barubaha ni donc bari correct kandi no muri ayo mazu y'abandi barayakora barayafata neza epi barariha neza abazungu ari abantu b'abazungu batariha neza kandi ari abazungu babo ari abanyamahanga bafata amazu nabi duku twe dufite reputation nziza tuyigumane rero tugume turi ku murongo mwiza voilà c'est ça barundi bene wacu respect nukuri abaje kera muze muracira agace abaje ubu kugira ngo tubandanye dufise reputation nziza yego rero hariho akantu nari ambwiye mu live twonza kumubaza ngahanye uri munsi urumva umwana yamuhaye exam yavuze ngo ndaciye ubwenge saje kuvyivugira umwana yamuhaye uraje rero abana bacu muko yibuza barabacu bagira n'ubwenge basanga babaza utubazo twinshi nk'abapeshe basanga babaza utubazo twinshi twiwacu rero umwana we yamubajije ati mama ni gute bavuga amezi mu kirundi mwabavye murere mu mahanga baba banenga mufite ibibazo nama nababwiye ngo bigisha abana ikirundi rero nanjye ashize ku karubanda umwana wiwe aramubaza ati ni gute bavuga amezi mu kirundi aca arajako aririmba ya ndirimbo murayizi la fameuse chanson twaririmba muri kaki ababu biga za King sinzi ntayo bazi natwe twize muri kaki turayizi indirimbo y'amezi hama acahereza kuri Ntwarante kababe babisize muri bagira bitworohere tuguma tuvyibuka mugo yagarukiye kuri Ntwarante Alechante nayimubwiye namubwiye ati ndayikubwiye ingene bayiririmba ntusarishirize ingene bayiririmba kugira ngo mu kiganiro uze kuririmba neza ntibikunda hose ntayo birakunda ni nzero ruhuma Ntwarante ndamukiza guma mu ndirimbo niho vyoroha je peux pas nzero ruhuma Ntwarante yo biranze niyo Ntwarante nayivumvyi wawe byavuga kuri ruhuma nari nakubisiye muri mukakaru umva ngene baririmba iyo ndirimbo abantu murambona you see me I see you okay baririmba guki abavyeyi murere mu mahanga mucabubwira kuri kwigisha abana banyu amezi mu kirundi dufashisha hari indirimbo twarima muri kaki twize kuri EP kuri EP Chez Michel ni nzero ruhuma Ntwarante kazonda buhoro buhoro irakunani sindabirukanze nzero ruhuma Ntwarante ndamukiza rusama ruheshi mukakaro myandagaro Nyakanga gitugutu munyonyo Kigarama jendi ivyo muri game itarabaho itaratogwa itaravuka mugabo amezi nuko akurikirana ni 12 nanje ngiye ngo mukakaro ngo ninde mbaza guharura awe nawe ako mukakaro mbaza ko ari juillet mukakaro ni juillet ruheshi ni mai ruheshi ndayizi quand même aho sinishura Kigarama of course nta muntu atayizi Kigarama ni December Munyonyo ni Novembre iyo ndirimbo nzoyikata uko nyine nzoyigisha Zokataga parti zagasubiramo nitagasubiramo ndabigisha n'abana banje kukaririmba ego hama abantu bashama bakora ama video y'abana muzo kagira mu muce mugashamwe instrumental abana kuri YouTube hama abana bacu biga ikirundi baze barakamenya kubera ko bashobye umuntu batwisha muri première bwatume tumenye ikirundi tutakizi takizi cyera kubona nk'abarabingana nk'abaswahili bako baririmba nzero ruma Ntwarante ndamugiza cyangwa barabizi za Kings za Colbert ngende nayo mu nayo bazi harimo abarundi musoro renda bigishije kirundi urahejeje vema kadura code ndabigishije kirundi anyways urakunda gutanga amafact kuri Facebook ni platform ya mbere igoye kujira mu barundi igoye kujira kubera ko hari abantu bari tobudio abantu I'm so sorry ko nakunda Facebook mugabo ni platform ntakunda na buhoro buhoro ndayanka rika abantu mega bashonje imisi yose bafite inzara rika abantu batukana tout le temps rika abantu batavuga banje kwiyumvira
urumva urabona umuntu agusohorera commentaire ukiyumvira ati none nk'uyu muntu yabanje kwiyumvira canke asunzwe n'inzara yihejeje kugira muga ni platform nawo ukorerako cyane yijera gute bagi abantu bajera gute bisha ndabajera gute jewe d'abord ibi bintu mbeda bitanguye vuba parce que c'est juste que il y a ambition et manu umenga je peux partager ko nabonye abantu baza ngaha bakakora amakosa kandi baje ari benshi amakosa bakabeshanya bagatanga ama information je natangiye kubibona iyi vague ya nunze ya Serbije ugasanga bakora amakosa baragize ibintu bitari byiza et je me suis dit pourquoi pas ne pas partager ivyo ndi bikeye nkabipartager n'abantu mes expériences ibintu byambabaje ibintu nahuye navyo niko natanguye rero hama platform yanyoroheye gutangurirako yabaye Facebook cyane naho mu nyuma nagiye za TikTok, Instagram, YouTube. Je natangiye d'abord gukora ibintu bya YouTube kubera abana on fait des vidéos, je prépare à manger, je parle, ndakunda guteka. Rero Facebook yanyoroheye kubera niyo nari ndaziriko mugabo la réaction a été rapide. Tu vois? Et feedback bijya bintu bandika gutukana kugira iki moi j'ai pas le temps y'abantu batukana franchement je narabwiye abantu tube positif no bintu mvuga ndabwira abantu nakamara urashaka kwiexprima utarinze gutukana kandi umuntu atukana nuko aba afite faiblesse quelque part umuntu qui est agressif qui t'agresse ça veut dire que il est faible abwo arakwiye gufashwa donc moi je m'en fous ibintu banavuze ibintu niyumve tanke je natutse umuntu nabwiye umuntu nabi nababwiye ton nkoresha nimbita kuryoheye tu peux me dire tout doucement je peux changer mais utarinze kuntuka utarinze kunyinjira mu buzima cyane ça sert à rien quoi du coup moi je perds pas mon temps kuri abantu bandika batukana cyangwa bavuga nabi bahanahana j'ai pas le temps umuntu anyandikiye akambwira ko nkunda akagira iki n'ubanzi banyandikira inbox bakambwira yo turakora ibintu uvuga biradufasha c'est ma motivation en fait muye n'umujene akambwira ati mama Yvette warakoze waradufashije ubunye narasuye ku ishuri kandi nasanze ari ibyo sasa niyo motivation yanje ya mbere et puis le reste bavuga ko uri umusazi na urabizi bikumaze ku imyaka myinshi moi je suis quelqu'un qui est positif dans ma vie j'ai pas le temps à perdre ku bintu nk'ibyo donc nebe umunsi wa mbere wimvira kubikora hari habaye iki c'est quoi qui a déclenché iyo envie uvuga ati rengira nkawe gukora ama video nkayo onye jewe envie nakubwiye ko yaje j'avais envie depuis mais j'avais aussi peur mon maman ah la mu Barundi qu'est-ce qu'ils vont dire tu vois Mugabo, j'ai parlé avec mes amis, mais ma famille, j'ai parlé beaucoup. J'ai envie de parler, de dire quelque chose, j'ai envie. Vous m'engagez à nous faire makosa kandi urazi. Hari abantu bakora makosa kubera kutamenya. Urumva? Baratwirukanye. C'était ça mon envie. Niyo envie yatumye je ndabikora kubera j'avais ça dans mon hanyuma nda déclenche un jour ndabwira ndavuga ni bambwira ni oui c'est bon kandi naragira utuntu duduposte kuri kuma statut yanje abantu bagakomata warasaze ibintu uvuga wowe ukuntu et puis ça m'a motivé ndavuga pourquoi si je parle à quelqu'un bikamufasha no bivuga cyane naho nivyo fasha abantu 10 nabangaye et puis voilà niyo video maze gukora yagize feedback nyinshi ziri positive n'indegize feedback ziri negative jo nkora kuri hagiye abantu ndavuga ati ko tuvuga ibintu kuri ki wamenya amabanga yacu dukeneye kwaje hanze canke n'ayandi nduvuga ati yarafashije abantu iyi video yagize feedback nini niyo nabwiye abantu ingene bo kwitwara muri aba bazungu gutonda ku kazi y'amasaha ibiki yagize impact nini ya cyane iyindi yabaye gutya ni y'abakobwa bazanye zange tuzogendana n'abagabo babandi ngaha anye badakora bari sale bagira iki iyo yabaye n'abantu inbox barandonde ati wasaze noneho wasaze ben voilà c'était ça ibindi ni positif
Alors, twebwe rero ndashaka ndakwankuraje kubana kuvugira benshi ko ndaziga hari abantu babara bavugira rero ntuzubihebe kubera ko ngo baguciye intege hama twibutsa abantu gukoresha Bankobu Diaspora compte Diaspora ya Bankobu kubera ko ni banque ihuza abakiriya bari muri diaspora n'abarundi. Aussi, on vous dit au revoir parce que là, on va faire fermer le parc. Turagiye dusura n'ikindi gihe mama Yvette turacari kumwe. Bye bye, bisous. Bye. Ibaze. Uko byaheze. Ibintu vyaheze jara ba Yvette batwirukanye muri fa. Hari hageze ko mugara. Hemwe yo mana ndamaramaye. Mugabo twabwaheze kuvuga. Donc turabandanya tu. Turabandanya. Hano hanacafuye. Ikakutuvugira hanze. Haracafuye. Babarira. Banatwirukanye ndanacavuye. Yeah. Rero video yacu emission yacu igira ibanaye muri mode vlog kubera ko twese turara mu stage na Yvette cyane mwiza. On sait comment se débrouiller. Ahantu twari turi park irugara hari amasaha igera ikugara. Twe twari tubiyizi. None twari tranquille mugabo ndushaka kugora ko twumvise ko abarundi ntitugorana turubaha abantu nico gituma twaciye tubabisa hama twidebuye ukundi kaya tubandanye ndagihe ikiganiro sho ugiye ikiganiro canje na Yvette ndakibandanye uko mwibarabara gushika. Alors ikibazo kindi fisi ndakushaka kubaza niki video ya mbere umaze gukora ama video yose igakundwa n'abantu benshi genre ikagira ama feedback menshi ari positive ku bantu yaba abari ngaha canke abari mu Birigi ni video iyi wari kuvuga ibiki exactement? Nariko mvuga ingene twobana n'aba bazungu aha tubakwa ikintu umuntu yo kwitondera amasaha kuko ikintu ca mbere gishobora kukwerimina haba mu kazi haba umwana ku ishuri hari iki ni ikintu cyo gucererwa parce que on a notre habitude yo gucererwa ga 5 minutes iki voilà nivyo nariko ndavuga abazungu bayifata nk'akagaye iyo wacerewe ay sinakagaye gusa nyine babifataho ofete gushaka kuba umukozi mwiza ukora neza ikintu cyose ugikora neza mugabo akakantu ko gucererwa il ne supporte pas ça. Yakwerimina facilement. Ego neza cyane n'umwana wawe ku ishuri vraiment. Byo abavyeyi nibabimenye kandi nibaza ko nivyo bakora. Ego hanyuma Facebook irekana abantu bari mu Burundi bagira ama reaction. N'abantu bari mu Burundi bagize ama reaction iyo video bavuga ibiki exactement? Non, tout le monde ils étaient vraiment ils m'encourageaient, ils me disaient ugide neza kutubwira babwire ibiki. Ari no bari babwire nawe mba ndiko ndakubwira. Abanga nti muraba wewe biraba muraba. C'était ça, urakoze nous partager ça. Kandi nayigize ndi mu gitondo ngiye ku kazi. Uko ama video menshi ndakora ndi mu modoka abantu bahora bambaza wo bigenda gute. Niyo studio yiwe. Niyo studio yanje niyo mbafite ama inspiration niyo mba ndi frais. Umutwe nararuha. Ego voilà quand même yari positive cyane. Hama video rero banse ko barundi bakunda byose. Iyo banse bavuga ati uratuvuga ibintu uratumeneye amabanga. Tu devrais pas parler de ça. Je nkora mvuga mu bintu muri sense yose ndavuga ama video ngaha abantu bari ngaha nkababwiza ukuri nkabwirira n'abandi bari muri Afrika niba kumumenya ngasi mwijuru ngaha sibiki urumva n'ama comportement mabi ndayavuga ariyo video nakoze bibaza abantu baranamamagaye vraiment yari hihe yari niko ndabwira abakobwa bari umwanda wangaha umuntu ategeza kwimenya gukora kugira isuku ugasanga bameze neza bambara neza ama inzara zirasize wowe wasanga bo bataha mana yanje ntacyo mvuze kajagari iyo vraiment ça les a touchés n'ingene bazanye zangeso zo hariya kuboregwa narabivuze ko abakobwa ah bon ma chérie abarundi kazi hora ahubwo ntibakunywe baranywa bakanywa n'umuntu ego baranywa vraiment cyane
bazanye za ngeso zo kunywa n'ibintu byo gutwara abagabo abandi ngaha mu mahanga ibundi mu bantu babikora kubera abakenda bitahura mais ici franchement reba je narakivuze kandi n'abantu barampamagara baribona abagabo ati wewe wasaze noneho ndababaze ni gute umuntu ashobora kuba ari ngahanye iburare karondera amafaranga umugabo okay iwacu uvuga ati azongura imodoka abandi hinzu sasa kimoje no quand même ya voilà kada hano rakazo hadusa neza nubuye mama Yvette ona et voilà nubuyobe abahoga bari muri diaspora hamwe bana abagabo rero mwabantu iyo mico ni mubi mibi ko sinzariyo yo sinzari ibatuma oya sinzara n'ingeso ukumva no mugabo ushaka usanga uramara menshi kumurusha mugabo ziruka mugabo mwiba c'est pas bien non c'est byiza kandi abantu nasanze badakunda abantu bavuga ukuri cyane bakwataka bavuga gute ko narengereye kandi kuvuga ukuri nagayishije abakobwa si nimba ari abantu peut-être je ne sais pas pourquoi mais comme abantu bavyakiriye nabi n'ibindi c'était mélangé video nakoze mvuga abahungu baja kudiraga abakobwa muri Afrika kurongora abakobwa ntibababwiza ukuri amahera mugana ntamubwire ubuzima bwo ngangene bumeze ko ariko aramukorera amakosa abahungu barareba ko bambwira ati guvuga ukuri mugabo aho rero watumeneye isi agatabi hariya barayikunze mugabo bayifata sinari kubivuga kwa Jean ko bahungu bino barunka amahera mbwa ntibavuga aho bayakura niyo ukuri comment la vie est difficile umuntu usaba telefone ariko no bemera kwihagarara ko agafata telefone y'ideni ayirungikira umusheri ako mubwiza ukuri ko ayinayifashe ideni isheri asigana iriha imyaka 2 muri Proximus no muri Orange exact orabizi aba telefone y'amadeni mugabira imiyo kuruta kuyigura amakashi ariko abandi barabiryoherewe abandi nabo nabwiye abakobwa mujye abantu bari mu marogo ariko baraza bamenyere gukora nakubwiye ibintu byangoye ngaha kumenyera kujera umwanya kwiruka kugira iki iyo urindiriye impapuro gerageze wige comment est-ce que tu peux urindiriye impapuro utunga abakozi babiri kandi uzi ko ngata mukozi uzotunga mu Burundi Jean baye bari prépare baye bararuha kugira ngo non pas kuruha organisation quand même none wowe ko uraha gutunga umukozi mu Burundi wa mu Burundi kubera iki kugira bimenyereze Jean kubera ntazi guteka urazi ko haje abantu batazi guteka Jesus abare bari mu biyashu yashika ngaga cha deprima kandi ari abantu badeprimye kubera ivyo bintu bosimbwa nukuti adapta parce que naho uzi nutaje gutegura vyiga naho uzi nutazi gutekura vyiga ariko utaye kuvyiga ubanza kudeprima ari akadepresse muca moka we n'uzuruzima ngo ngaho ari akantu uca moka depresse gato kugira ngo wari umva ko namaze urane cyo nafashe imyaka uriko uradeprima ni muri dariri ngo ndota ariko arasara ngo nshaka utaha hari ikindi kintu abantu bari mu Burundi genda bavugira mwamaza mukatubwira ngo buragoye depression mais vous rentrez pas ni mutaha kubera ikire mutubwira ngo ngo buragoye ngo depression muratwe mu nta depression hari irahari mugabo en tout cas les voix zimye korako hari akameme tura umunyusa umuvye umubanyi umwana ugiye ukazira musigira umubanyi akamusigana bien kubera ikire mudatambwe mwavuga ngo ama depression ngarisha abantu burayi dutahe deje umaze kuronka impapuro utaye kujya kuba mu Burundi ega nawe kwica wamaze utangura kumenyera ubuzima bwo ngaha ukaraba upeza lo pire lo contre ugasanga akanoti none hari ubundi bazokaguha Toi gwaro ya 2000 euro 3000 euro utangura bibiri na tu avantage twose ukabati reka ndepima mnganguma mwere mukunda depression rero mutubabari mukunda depression mudumatureka turiko turitegura none waje ngo tuzotaha narababwiye ni mutwitegure ngo tuzotaha amaze ndabibutse ko amaze 13 tuzotaha cumi niyo ayiwe tuzotaha rero mbagwabwira nabari bari mu ati namutubwira ngo depression tuzoza tuyirabira tuyibemwo j'aime bien ko bahaza tuyibemwo mugabo nanka de délire abantu bicara
ntasubire gukora ngo ndindiriye visa ntasubire kwiyumvira ikintu na kimwe ngo ndindiriye visa itaraza ndababwira ubaka ubuzima niyaza izi gusanga uri umuntu uzi gukora ufise ubuzima voilà c'est ça c'est vrai alors hari une vidéo wakoze dernièrement yarantwengeze ndavuga mana Yvette maman.4 ngwinzigo mufise inzigo abari mu Burundi mufise inzigo abari ngaha mufise inzigo abaje kera mufise inzigo abaciye serbi mufise inzigo inzigo yaye inzigo seri wanje inzigo wari wikuye he wari wibonye he namakonte kandi bahana ngaha je ndagenda cyane singenda cyane muganda umuntu akunda kugenda cyane mu birori mu amajoro ndumviriza urumva ugasanga nk'umuntu kubera yaje muri ibintu abantu baje ni benshi ahuye n'umuntu yari mu cadre quelque part naho nanavi bakiza ngo ngo tose nituryabe kuri 090 none Wakira barangara ndero urumva sinase ko mu ngano narabivuze kandi simase bikindi kandi urumva nimba yarakugara imbaraga iziki sinza vyase ngana kuburindera umuntu nizo je navuze sinavuze nabagiye bareka arateseka bareka aradepima vuga nawe ariko aradepima ibintu naje munini mugabo ugasanga yarakazanya ako kantu akayigo arakavuga kandi ukavuga ko shiri kazuba ndabona kazuba akakavuga nkukumenga oh my god Nico gituma Jean ariko aramutega imisi ego nana twose nitu akakazi nashatse kuvuga ya jare mbonye akazuba ngaha niko ndiko ndahiga ahantu hose ndiko ndaja twikale hapa maisha bula abo muracu amuracu niba yakubaze wowe uturababwira wowe sha zo barambaza je turababwira turarondera naho twicara kandi afite studio namakuru kandi narubatse studio amamiliyoni n'amamiliyoni yarubatse studio yaramutwaye amamiliyoni nibabwira rero by'ubuzima bw'Iburaya be oui voilà naho ubaka studio mugabo urubaka ikintu muganga ukazukabura inzu ukabura ahantu ukorera jewe ndeje mu debut nwana kumutakura mbabari ahantu hose nze ndidebrouiller murare ahantu haratesa kwegi ntari bwabone nta n'umaturukana kandi aha nyinde dukorako hari n'akazuba ati rero abantu bino bafise inzigo none bose bafise inzigo si bose peut-être je généralise muga certains barafise inzigo vraiment kubera donc la vie akabona umuntu peut-être ari mu cadre cyangwa ari ikintu gikomeye hariya urabibona ngaha ozi arashitse aciye muri bwa buzima bwa centre aciye muri bya bindi nyene mu CPAS et tout amateso namwe mbese byose et puis c'est comme si il se moque de la personne et en plein air comme ça tu vois barabivuga nawe Jean ukabivuga umuntu akavuga abandi basaze laki yari abantu babivuga vraiment nibo navuze ntabwo ni mureke inzigo vraiment ikintu nimba atagukore service na cyane c'est pas le moment kandi n'abantu baza akavuga ati nzomwerekera hariya n'amakubu usanga baje kwerekana ngaha ati ugasanga ati nimba yaramukubita nimba yaramufata nabi yashika ngati hajya none ko atacazongira umva ngana ahantu ufite baregra de compte ati ndakubitse wenge dushike hariya nyuzombona ni genre y'ivyo navuze hanyuma bari hariya nabo igirima mu Burundi nabo bafite inzigo faut voir les commentaires abantu bandika kumva n'umutima mubi mana yanje umva ngiye ko ari akantu kandi ivyo bintu si byiza moi je suis positif simba shaka ibintu nico bon je généralise mais nama murabibona kandi nuko nk'umuntu rero waje kera umaze sinavuba imyaka 10 ni myinshi kuko abenshi duhura ubunye hari abamaze imyaka 30 28 29 mais handi amaze 3 ans 4 ans 5 ans n'iyindi kuri aba bashasha bariko baraza kuko ni nabo benshi baje iyi vague nyene ya Serbie aba benshi baje nibihe bintu bakora ko ukavuga ati bararengeje amafuti bitari bihari kera avuye ko bazi nama nabivuze ukuboregwa anundi yabivuze ngo kera hari n'abaje ngo batanya ngo batakwiga umuntu yahora ari umukizo hari yashitse ngaha akavinyo arakubita baraboregwa bose vuze abantu banyutuntu baraboregwa tufise abajene benshi bazanye amageso yo kuboregwa ngaha
baraburirwa ariho ngo n'ububare bubaha amadeni ibyo bindi by'iwacu yewe triste ibintu bibabaje c'est pourquoi il faut le dire il faut crier il faut ko abantu babimenye il faut ko abo bana babihagarika nukuri ils exagèrent muri ivyo baraburirwa donc il fait des nuits genda soka mu joro kenshi naho ndabime prolonger umuntu agenda vendredi akadutaha kuwa kangahe toute la journée uri buraya ozi bucu uzoja ku kazi kuwa mbere même si tu es seul ntushobora kugenda mu ijoro umunsi wose ukirirwa mu kabare ayo maru yakura narababwiye umunsi naho nyine barantutse wowe birakuraba tisa yacu turya nayo wawe yagiye weekend zine iminsi yose agenda mu kabare agenda vendredi agataha samedi yirirwayo dimanche saa sita ugasanga ariyo atashe akorera amahera angahe abavyeyi bawe bagutumye muri ivyo bintu nimba atabufise ngaha niko abantu bononekara mu nyuma ugaca usanga arabaye ngaha c'est facile kunywa alcoolique c'est facile asha ngo igihugu kiragufasha kunywa alcoolique ushaka kubica urabimbwa fatima asha bakaragufasha no gukugatiwa kugakukya ego umva nitanda birabaje muri kintu kibaje ntacuzi nuko nukuri baje mu nzira zigoye hari bambwira matematika bavuga ati sa uraci muri bino bintu bambwiye ngo barabarashe ngo ntizabafata hama washaka kuhisha wigira imborego wigira akazizi cyane ibindaba naje mugabo ngenda bivuga urumva ariko birababaje kama urumva ifoko muharanira icatumye muca muri ziganzira zigoye muharanira icatumye muruha muharanira icatumye mugurisha bamwe mukagurisha ivyo mu nzu kugira ngo ushe gushika hano amadeni mwafashe mu biharanire nubwo bigoye c'est vrai je navuga ati hari gihe nyine umuntu angize akora ko mitse ma depression ama stress aramwishe ivyo yayaziga sivyo yahasanze ariko kameme ya nzoga ego le positif rero ni zihe z'abantu baje bashasha ndazirahari ni zihe barashitse barashika baronka impapuro ico ni ikintu gikomeye cyane buraya ozi gushaka ugashika uronka impapuro baje ni batevye abambere muri sima baba bazironse umwaka bazironse ubunye presque bose barazironka n'abatazironka bazozironka ari abatarazironka bazozironka ico ni ikintu kiri positif ikindi kintu cyashitse kikanadutangaza bashitse bakora bari mu masantre ibintu bitahoraho ngaha anye ego ako kana bashitse bakora ubuzi amakontra nico gituma nicyahoraho kera kugira uronka akazi ari ama procedure utegereza kuyintegra utegereza gukora iyo utegereza gukora formation urushije ku kazi ariko bashitse babakoresha yego ni vyiza nakavuze ngo nipa kubo warize ngaha none sivyo ndiko ndakubwira ngabo bakoresha ubuzi bwa gute c'est pourquoi moi je les ai dit maintenant il faut switcher va muri bwa buzi muje kwishira murondera ama formation meza yego tu vois nico bani bazanye ubunebwe kwa meme babaje oya yo bashitse bakeneye amafaranga barakoze vraiment barakoze cyane bashitse bakura bashitse rero bari ata blague ubona ko arabana juma ari abantu bakeneye ubuzima bakora ngabo baramaze kumenyera system rero bacha baja muri twatugesho turavyuka nukuri abantu muzo bakina kiganiro mwaje muce service pas genre kubavuga nabi cyangwa kubavuga neza ubase juste gusha amafaranga ari ngaho kugira ngo ashobore kuyagwa nimba ubona utabirimwo je navuga ati c'est bien de kuyankoraje mu mahanga niba ufite umugenzi wabona ari karabicamwo utabirimwo muhanure mwereke ko ari karatakaza byinshi muri ivyo bintu ari karacamwo kugira ngo ntazahushe iterambere yaje kurondera kamwe aharaga ni burato twaje kurondera amafaranga niyo ndago cahereza mu nzoga bihera gute alors ko umuryango ukeneye mu Burundi kuba arungikira gasandura Tuzokere nko muturungikira mukunya biraryoshe muri ko muratera inkuru je nsinya mugabo abantu muzikunda musanga n'abagenzi niza mugabo aussi akavemuso kai mama ivesa mafakat moi quand même utari kurarengera vraiment nukuri mama ivetse urafise konti muri bankobu warayuguruje ya munsi narayuguruje kandi none tubwire bintu by'ijya konti diaspora
ni konti diaspora muri Bankobu niyo ndababwira jewe kora ko niyo maîtrise niyo menyereye niyo nzi zindi ntazo nzi sivuga izo ntazi kuguruza konti mama Yvette mama.4 n'abantu bose mukubona turaba iyo c'est facile ni ku telefone yawe kuba diaspora ariko mu cyubwenge muri abantu b'abasirimu ndabivuga ibyo kugira configure ibintu kuri telefone urayimenyereye alors uca kuri site muharesha ama commentaire nkayipininga ni diaspora.bakombu.com hanyuma ugashaka kugura konti yawe bigusaba juste identité yawe carte d'identité ikintu cyerekana ko uri mu diaspora hanyuma mushaka kubaza mufite ibibazo ni mu telefone je ndasavye mu telefone kumwandike kuri WhatsApp message kwa muri diaspora kama ni mu Burundi muca mu telefone kuri WhatsApp kuri 64 11 11 11 ni numero ya Bankobu ihari kugira ashobore kwishura kubaza mu fitsa canke ku mazinda canke kuvyo mushaka kwa mwibaza ama information yose mwa mukeneye hanyuma no kuri ni avantage yanyu en fait parce que tuzotaca nk'igihe tuzotaca mvuga kuzotaha urakeneye kuri imigambi mu Burundi canke ni mu gihugu c'est à la maison rero il faut ko mutaha mufise hakuna matata il faut kutaha ufise imigana na banki mu buryo ukeneye nk'akantu gukora nka projet iki ushaka guha credit ushaka kuvuga ati je ndi umunywanyi wa banki second diaspora baraduha amakredi of course barafinance ama projet c'est vrai uravyumva of course nonesiyo niyo avantage ko na banki en plus banki ikomeye nka Bankobu banki ifite amafaranga banki ifise abonye evenement ya konse evenement nini Bankobu vraiment mwaradukoreye ikirori oh my god niko gambere yes rero no kuri aba diaspora mwese nifuza ku umunsi umwe guzotamura ubucanke mufuza gukora imigambi mu bucanke gushaka gushigikira imiryango yanyu iri mu Burundi biboroheye ni nguguruza amakonti muri Bankobu amakonti diaspora ashaka kubafavoriza ose ari ku mato ari hasi cyane asha no kuri muzo mupimura mu birabi murabipima mu birabi abatarabikora ni nguguruza amakonti kugira ngo nanje ngeweho sindavuga ibintu mutabikora nk'abantu anyways no kuri nizera ko muzobikora hanyuma dushimire gose mama Yvette mama.4 yaje kuduteramisha kutuganiriza parce que mu majambo menshi ariko munavuga nyene byinshi mugabo ntantuka nta buri kintu umuntu asigara ariga asigara kira mu travaya hanyuma agashobora kumufasha do cyane abantu bashara bambye ko mama Yvette acha abafasha rero harimwo byinshi bivuga mugabo hari ibyo umuntu agenda arasigana giti ciyo bikamufasha ndaganda gushimira murakoze cyane namwe kuntega mu butumire yego kugira ngo abantu bankurikira abantu basanzwe banzi bamenye kameme uwo ndiwe niki franchement Siren umukunzi wanyu ndakeneye kuza dusangire kugisiniya utari muri umuzi niba muhora mutera tuzotanga isiniya njo kugiye kuja kugikiraho mbona ndayiteka uzogiye mu Burundi rero aryoshe kurusha ndibaza mana vyo ndabakunda cyane bagiye bose mukorana je les aime les dames là ndabakunda cyane muranteramisha vraiment muramayirungu muraryoshe tu hama bagenzi banje bo mu Burundi abantu banje famille yanje abari Canada mes maîtres terres ma petite sœur muravukana na meme ni mutoyi wanje meme bite ndakubara muri Canada ibaze abantu ndabazi ntarajayo muravukana that's nice urumva boss ndabaramukije kandi mugende munkurikire vraiment mugende munkurikire ama blague yanje TikTok Instagram Facebook urumva niko rubuga rwanje yose yababwiye sometime najya kuri YouTube hose ni mama.4 Yvette, I love you so much kandi beni point yakarongo yakaburungu cyangwa ni point bandika point yakaburungu ariko ubwiza mama.4 Yvette bacha bakuronka facile donc facilement ukande ukazogera ozi merci beaucoup Shana de rien ma chérie naryohewe no kukubona naryo face to face quoi allo ndagakunda kuri match ndagakunda cyane asa no ukunda kuri ekran menga ndakubonye mamenga wow best je mama magana bana baba best na tutazi nanye tumenyanye duhuriye ngaho nyene twaba best
mama Yvette merci kuza ngahanye ngo tuganire abantu bose mwampaye ibiganiro mu birigi nuko Imana bahezagire cyane ndabakunda nuko mushaka kudibaza parce que nari kugira agahinda je muranzi ndakunda gukora vraiment ndakunda gukora rero nzi no nkabura ibiganiro nkora nari kudeprima uvuga depression muri burayi nari kudeprima bimwe biri vrai Sérieux? ego mugabo nzi ko umunsi ndafise emission nza kuko no munsi mvuka afise motive ati uyu munsi afise kuba ndasakazi urumva rero nuko abantu mwampaye ibiganiro abantu mutandondera namwe Imana babarire kubera ko kukaze ngo turatinya kamera abandi nabo ngo sinzi abandi nabo bazanyandikira nasi Bujumbura ko harawe niko birabigenda kandi Imana babwiye nk'ije ati ni mu ndondi ruganda bashaka ku programme binyorohere ntibindeprimishe ugaca mundana namaze gushika i Bujumbura kubera iki why mumbanira kandi tukondera ibiganiro hamashiro hose hashora imipira abantu mwese uyashaka iki natuvira muri video ariko arivugana abantu bako babwira ati hari abantu byacanze ntushaka kubyibaza uriya amaze guca nk'inshuro nka senkanya rero nta kintu yivye oya tuntu byose biringa aguma canga avuga ibintu akora amatata umusuma hajya wabonye aho ukona mu kanya garutse anyways abantu mwashora imipira abantu mwampaye ibiganiro abantu mwangaburiye abantu mwansohokanye abantu mwampaye lift nka mama Yvette ngahanye reka abantu muko mutuma norerwa rwose niko ndaraga niko ndaseze abantu muko mutuma norerwa ngaha mu birigi Imana bahezagire cyane n'ukuri ndiko ndumva kumega ndimuhira kandi ntari mu Burundi rero c'est parce que umwanya muko munyakirana urugwiro muko munyakira umutima mwiza umwana w'umuhira mbese rero Imana bahezagire cyane ndabashimira rero profite ndabashimira kino kiganiro nawe ubutaha kino kiganiro iyi emission aventure yatanguriye twicaye iyo duhagaze twicaye ahantu tutazi niko nuko mutuma kandi mutubona sivyo none finance tower ari kuri finance ni biro ya finance finance no duhagaze ahantu muzohamenya nuko bimeze ni hoje ego Roger yajya ni botanique twari turi muri jardin twara ahantu rero hitwa Roger botanique bizarre jewe ntaho nzi hose mugamba mbabona ndahazi ndabashimire rwose ko mwadukurikira ngo mwaturavye duhurire mu commentaire ko waruguruye hama mwibuke kuja kumufollowinga mama Yvette kuri TikTok, Instagram, Facebook, na YouTube kugira ngo muze murabona ama contenu yiyo kandi azobafasha pe nuko Imana antuka atacu bizazopfa umutwenga cyane ndabashimiye cyane aho gutanga ikiganiro bye bye thank you Ozi